nka hamwe igitoro coboneka niyo sukari bazoca baririmba ko ubundi igihugu catembere cyane nimba tubuze ico gitoro conyene nimba ico conyene tubuze aho bundi ni butembere ndaguha akaro kari très simple yego wewe ugiye mu barabara uratembera mu barabara dufata igikaburimbo wanashaka hama ugatora ibuye riri mu kaburimbo twimirije amatora y'abashefu do quartier n'abaki sivyo yego bakaza ngaho bakerekana imigambi ni vyiza mu by'ukuri kwerekana imigambi bokora ariko se nko kumva ngo ugomba kwitoreza ubushefu de quartier ahantu baye imiferege yarazivye warabibonye president aho atanguye kwikorera wenyene barugaye ibiro baja mu barabara yego cyane none ubu vyahereye nukuvuga hamwe hariho ibitangazamakuru mu Burundi byereka bene gihugu yuko bibitayeho sivyo mu kubaha amakuru wamenga bene gihugu bakeneye kumenya ku mwanya ariko kandi byaba biriko birarema ikindi kintu mu mitwe yabo bene gihugu igihugu kirafise ibyiza byinshi mu by'ukuri byo kurata byinshi je le répète nimba atagitoro dufise wumve ngo turafise ibyiza byinshi byo kurata none kugira 2015 abarundi bahungire mu Rwanda na Tanzania mugabe gitigi nyamwishe bagiye mu Rwanda ntibyatewe na Europe nyene siyo yafashe ya mbere yari yo radio iri influwa yego ni radio RPA yanima imigumuko buriya ubutazi iyo ariko araja ntayoba warubitse ubutazi iyo ariko araja ntazimira ndagize bwake canke mwiriwe bivanye naho umuntu wese aherereye ariko akurikirana kiko kiganiro kuri uyu mwanya ego kuri mikuru ya mbere niyo senga revisi ko bisanzwe abashikiriza ibiganiro kuri Burundi imbere yacu n'umuntu musanzwe menyereye agarutse kandi kuri Burundi kugira ngo habe kubandanya nkuko bamwe bagiye badusaba ko dushobora kubandanya ikiganiro twatanguye ego twarehereje ku bintu twariko turiga ibintu bigiye bitandukanye ku bantu baba bafise imbuga mu bisanzwe bakoresha imbuga ziba zitandukanye mu buryo bashobora kugira ico bafashije igihugu kumbure nivyo tuza kubandaniriza ko twige n'ibindi bigiye bitandukanye bishasha yoba atuzaniye nk'umuntu wacu ego turashobora kumwakira hamaca agirwa ko abandanya kuri bishasha tubwira ko n'imisi yari hacitari mike turaramukije cyane urakoze cyane bwana mumenyesha makuru yego ndaramukije abari kwa dukurikirana aho bari hose nizere ko bari impore yego nanje mu by'ukuri ndashima Imana twakwanye ikiganiro kiza cyane gose yego nabonye feedback ariko kandi nyene biba bikwiye ko tuza turabwizanya ukuri turerekana ukuri yego tuza turafashanya nitukibutsanya bimwe iby'umwabazi akabisangiza abandi kumbure n'ibyo abayibaza ko bazi nk'uko kivuze akabisubiramo kugira ngo abibibutse yego kubera ko urugamba turi ko ntabwo ari urugamba rworoshe ndavuga abarundi turi mu rugamba nubwo benshi batabibona usibye ko hariho abariko bisanga bariko barafasha umwansi w'igihugu batabizi kubera gutinya no kwanka gukorera igihugu ibi ni ibintu bigora abantu gutahura cyane kuko iyo udafashije igihugu usanga uriko urakigwanya yego ikiganiro twakwanye mu ubuheze naratanze akarorero nderekana ingene dufise ugwaruka mu Burundi novuga rukunzwe cyane haba mu gihugu haba mu karere mugabo ugiye kuraba ibikorwa by'iteka bakorera igihugu basanga nta na kimwe aho kwifashisha kujya gukundwa kwabo kugira ngo bakundwe akazi igihugu ibyo ntubabwire yego bakubwira ngo aho wondi igihugu nticagize ico kimfasha rero nta mpamvu yuko no gifasha akibagira yuko ahari ubwa mbere ari kugataka k'igihugu yego akibagira ko yigishijwe n'igihugu akibagira ko n'icari ari privilege igihugu caramuvukiye yahawe n'igihugu ibi rero
ni urugamba ndiko ndavuga rukomeye cyane rwose bwana mumenyesha makuru ruzona tugora gutsinda kuko abo rudufashije kurugwana ngo turutsinde vuba nibo turiko turahangana nabo. baguma batunaniza mu yandi majambo. Nukuvuga bariko bahereza inguvu umwansi w'igihugu. Utambaza umwansi w'igihugu ninde? Kubera ko umwansi w'igihugu nuriya muntu wese akora ibishoboka kugira ngo asubize igihugu inyuma. Abo rero hariho ababikora directement babizi n'ababikora batabizi. Niyo mpamvu navuze ko abenshi bisanga bariko barafasha abansi b'igihugu batabizi indirectement. Umuntu rero yomenya gute kari kaca mu nzira atazi? Bona journaliste ndashaka ngira ikintu kimwe ndakubwiye buriya patriotisme. Iyo tuvuze patriotisme gukunda igihugu abantu benshi birabagora cyane. Buriya wewe ndaguha karo kari très simple. Yego wewe ugiye mu barabara uratembera mu barabara dufata igikaburimbo wanashaka hama ugatora ibuye riri mu kaburimbo ariko usanga mu kaburimbo bagiye batakazaho tubuye abana canke imodoka runaka canke iki kajya kabuye ukagatura ukagakora mu barabara. Buriya urazi ko ari igikorwa novuga ca patriotisme bugaragaje. Sindabyumva neza kumbure hari abantu batobitahura nkuko ugasanga babaye nka jewe. Gute rero wokura nkibuye mwibarabara riba gitembaga canke se ryatembagwa je n'umuduga ukabukoza ico gikoko? Reka ndabigusigurira sivyo. Ego riri yabuye wowe utarikuyeho imodoka ishobora kuri cako rikono najya barabara canke naho imodoka ikaricako ku ruhande ikaritera umuntu ariko yirenganira canke yicaye hariya hakurya. Yego ndabyumvise. Uriya muntu aragira ikibazo arakomereka igaje kwa muganga. Yego rya barabara ryo nonekaye ni barabara bizosaba leta ko isora amafaranga yo kurikoresha. Warikuye ico si igikorwa citeka wakoze kandi ntibinagoye. Akana karokoroshe ushobora no kuritera umugere rikabaye rikavayo na karokoroshe ntanze. Yego akandi kano koroshe cyane gose. Mwibarabara tumenya hari abantu batumva umugambi wa leta yanyoye dufate yaourt ajya amata abari mu gakopo canke jus ateraga ko pajya mwibarabara kugatora ukagakura haje ukagashiraho aho bigenewe. Yego ata umuntu arenze kukubwiriza ukagashiraho kagenewe. Iyo ni patriotisme. Yego abantu rero tuvuga patriotisme ntibatahora ivyari byo batangura kwibaza ngo patriotisme ngo nugufata inkoho ukaja kugwanira igihugu. No, iyo si patriotisme gusa. Ariko ukiraho nyene nibi bintu babigoye uri kuravuga ico kintu uri kurasigura hari gihe muko kuntu ugisigura abantu bamwe baca biyumvira ngo hari ko tuhengamiyeko bagaca batangura kukita amazina abagiye atandukanye nko twagiye tubibona. Dushaka kumenya iki kintu kidutahuze neza kugira ngo abantu bacumve. Bona journaliste umuntu ataravuka akiri munda kwa nyina sivyo igenda nyina iravuga haravuga ngo ujya mugore ngo absurdaroni nibasha azovyara umuhungu urumva canke yatevye kuvyara vraiment igenda azovyara muhita nukuvuga umuntu atangura kuvugwa ataravuka ntazoheza kuvugwa kuko ninyuma y'urupfu rwawe bazoguma bavuga ati harabayeho umuntu arameze ukuntu sivyo. Umuntu rero atinya kuba yovuga amajambo yo guhanura kwigisha hamwe n'abandi nuko bamuha amazina aya n'ayandi uwo ntabwo ari umupatriote. Wapi uwo ntabwo ari umupatriote. Uwo umuntu agitinya kuvugwa none nakuze numva bavuga ngo wanse kuvugwa yaheze mu nda kwa nyina sivyo. Nibyo nakuze numva bavuga ariko kandi ibi ni bikorwa mu by'ukuri tugomba kumva ko ari by'iwacu. Ibikorwa bya patriot nukuvuga ibikorwa byo gukunda igihugu ibikorwa bigaragaza ko uri umwe n'igihugu sivyo. Ntabwo birinda ngo leta ize ikubwiriza ukora ibi ntabwo birinda ngo abarongozi kanaka bazakubwirize ukora ibi. Wapi tangurira hajya we wuba hari ibikorwa byiteka ukagomba kuhakorera. Hari ibintu bintangaza cyane ubu twimirije amatora y'aba chef de quartier nabake sivyo. Yego bakaza ngaho bakerekana imigambi
ni byiza mu by'ukuri kwerekana imigambi bokora ariko se nko kumva ngo ugomba kwitoreza ubushefu de quartier ahantu ubaye imiferege yarazivye kandi leta yamisemera dukora ibikorwa rusange wowe byarakunaniye guhanura abasaba batware basanzwe bahari kuba akarorero ngo bakore ibikorwa rusange uje kwitoza ukerekana ngo uzohamiriza bene gukora ibi n'ibi ibi byakunaniye utiraba umutware uzobishobora ni ukuvuga hari ibintu nanjye bincanga mu by'ukuri hari ibintu bincanga unyibukije ikintu umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yigeze gukora isekeza y'indwi yose akora ibikorwa rusange mu gisagara cya Bujumbura wenyine tumubona President de la République sivyo abakozi bose baravuga ati muhagarike ibikorwa iyi ndwi niyibi warabibonye president aho atanguye kwikorera wenyine barugaye ibiro baja mu ibarabara yego cyane none ubu byahereye ntago babibandanije byahereye bisaba ko nyene icubahiro yongera akagaro nukuvuga twari dukwiye kwamana ntaryo dufise uyu mutima wo gukunda igihugu na ntaryo bishitse rero ku ndongozi bakabagaheta abarongozi bacu dutora mu makarita atandukanye niki umenga tubatorera kuza guhagarikira amaparisera agurishwa gusa iyo hageze kubaka igihugu ntubagore yego ndavuga benshi ariko sinavuze bose navuze benshi hariho mu by'ukuri ahantu uca mu gihugu wanashaka mu gisagara cya Bujumbura ukibaza nimba hafise umutwara hatwara ukibaza ahantu eske hariho nyumba 10 hariho chef de quartier hariho ba deserire hariho ba chef de zone bikagucanga so rero twebwe nimba twarahisemwo gukoresha karimi yego kugira ngo dusemerere kumbure aba batware bumva akakamo dutera ababene gihugu nka twebwe bumva akakamo dutera sukwiyemera sukwirata ngo sinukwerekana ngo tuzi byinshi wapi tuba tubona aho bitagenda neza tugakebura yego sinovuga ngo ni no kurengera inzego canke kubaburira indero wa nukuri ntawe tuduma ku rutoki ngo ahana akabimeze uko tuvuga muri rusange byo turyohera nkamwe twaba twiciye hano kuri mikrofone tuvuga tuti genda utembere hano akora ngene hasa harakaka ahana kameze neza ivyo nivyo byo umunezero wacu yego ariko kandi rero ngomba nce ingaruka kandi aho twagarukiye ubuheze yego hariho ugwaruka mu by'ukuri atakindi rujejwe atari gucyoza igihugu sugwaruka gusa ndabibona no mu bantu bakuze abatamakumbure hano nuwobona kumenga bakuriye ubusa atakindi kintu kibaragishinga atari kubona ibitagenda neza gusa ku gihugu iyo naho babibuze barabyifondera bakifondera ibintu bitameze neza bitanahari abo baba babuze ibiriheye ibyo bavuga abo rero niba abandi bikubita kugikiriza bakishima bishimiriza berekana ko aribo bakunda igihugu gusumba abandi ukazoraba ikintu kimwe ciza yakoreye igihugu ukakibura ukaraba kimwe ciza yavugiye igihugu ukakibura imbuga ziwe zose ugasanga nugutuka abarongozi b'igihugu nukwerekana ko mu gihugu kaba atakigenda igihugu cadandajwe none n'intambara zitabaho baguma bakire nitutavugira twebwe igihugu tuba tuko turabona ingene ibintu biriko biragenda kizovugirwa n'abandi aha rero birasaba yuko mwebwe abatangaza amakuru mukora ibishoboka iyo habonetse abavuga nabi ikintu mugatanga umuco wacu mukerekana ukuri kwacu hari ikintu kiriko kirambabaza uyu munsi kandi kiriko kirambabaza ku bitangazamakuru byo ngaha mu Burundi yego tumaze iminsi duhitiye mu gihe novuga kitari coroshe aho presque igihugu cyose atamuyaga nkuba twari dufise yego kandi ibura ry'umuyaga nkuba ryari ryaratangajwe yego baravuga yuko tuzomara iminsi 10 hari ikibazo c'umuyaga nkuba
kumbure kubera ko hari ivyo Regidezo yariko irahinyanyura ibi byaravuze bari ko badukorera ibintu bishaje itangazo ryasohotse ndavyibuka nimba ntihenze itariki zine nimba ntihenze ya kuko byarangira mengaro 14 byarangira 14 umunsi wa kane sinibuka nzi umunsi itangazo ryatanzwe mugabo hari ava yuko ibyo bitangura kuba itangazo yo gisohoka ibitangazamakuru bitandukanye by'abiyemera ko ari abapatriote abitwa ko bakunda igihugu byatanguye gusemerera byerekana yuko Regidezo n'ivyahuha bihuhutse yananiwe mu yandi majambo yananiwe barerekana yuko noneho igihugu kigiye kuba mu icuraburindi yuko atamuyaga nkuba tuzonongera no kuronka batangura kwerekana amakenga kubikora utwabo kubuzi bugiye kononekara mugabo Regidezo yari yabimenyesheje imbere y'igihe kugira ngo abafise ibintu vyokononekara mu gihe bataba bafise umuyaga nkuba bibangikanye amagroupe electrogene canke amapano solaire Regidezo yabivuze imbere y'igihe ibi vyose ababigize abapatriote abavugizi ntabyo bigeze bavuga ntibigeze bavuga ngo mwabonye ko Regidezo yatanze itangazo yuko umuyaga nkuba ugomba gucika ni murondera amapano solaire murondera amagroupe electrogene kugira ibintu vyanyu ntibizokoronekara ibi ntabyo bigeze bavuga ivyo ntabyo bavuze ni karabaye noneho uburundi c'est fini bigaragara ko abantu badadukunda kuko hariho ibintu bobo bamenye hinge gato uraza kunyunganira reka dushike rero hahandi amata yatangure gucika hoho ngira ngo utamenye ko mu Burundi vyanse n'utari bwavuke bagiye ku makoma barasemerera baja kuyandi barasemerera ti mu Burundi noneho vyayangaye sivyo abandi bamwe bigira abapatriote birengagiza yuko Regidezo yatanze impamvu nagomba shimire abatangazamakuru bashoboye kwishikira ku kibanza hariya mu Rubirizi aho Regidezo yariko irakorera bijya bikorwa ihuriza ijyamiyaga nk'ubitandukanye franchement baragize ikintu bamara kuko bamaze kwishikira ku kibanza amajambo ya bamwe biyita abapatriote yarahagaze sivyo ikimbabaza uyu munsi rero ntacuzi Regidezo isango yatanze ryageze umuyaga nkuba wamaze gushwara hose sivyo uyu munsi ni cihe gitangazamakuru muri vya bindi byasemerera ngo biranse Regidezo vyayenaniye kiravuga ati Regidezo ntiyaga amasigara cicaro umuyaga nkuba wabona hari cyo urabona none abo mu byukuri toguma tubahura ko ari abapatriote uyo bagomba kudusamburira igihugu nukuvuga nta ciza na kimwe bipfuriza igihugu bakenera ko haguma haba ibintu bitagenda neza kugira ngo baronke ivyo bavuga bobo baronke ivyo bavuga ariko hari bitagenda neza ubu vuba muri indwi duhejeje nimba atari no muri weekend nimba ntihenze sinavyibuka neza president yaragiye ahantu hatangujwe kuba ibarabara ry'indarayi ego ivyo bintu nanje narabonye amafoto ikiri kintu gihambaye cyane bimwe mu bintu bari kubavuga ko Uburundi butazoshobora ari nka montage bagize ari amafoto y'irementanya bakivyumva bavuga ngo nirementanya ni montage nukubesha makungu mugabo uyu munsi ni cihe gitangazamakuru muri bijya kiraza kuvuga yuko abarundi bariko baratera imbere nanakimwe so rero twebwe iyo tuba turiko turavuga ngo nidukunda igihugu cacu nta bandi bantu baza kwidukundira nimwe mudutahura kubera yuko umwansi wa mbere w'Uburundi n'umurundi nyene saba abanyamahanga abanyamahanga bijye batuvuga ko bibi bavyabura ku barundi bene wacu niyo mpamvu rero bwana tubibabwira niyo mpamvu bwana journaliste ni byiza yuko mwoza murakora ibishoboka mwerekana Uburundi bwaribwo abantu baracahari Uburundi mu myaka ya 90 ubu turi muri 2025 hariho intambuko nyinshi twashitseko
nyinshi cyane ariko izo ntambuko ntizivugwa izo ntambuko ntizivugwa ni ukuvuga ubu ahantu bahagaze gusa nta sukari ihari nta gitoro gihari ariko je nca nibaza ikibazo nka hamwe igitoro coboneka niyo sukari bazoca baririmba ko Burundi ari igihugu cateye imbere cyane nimba tubuze ico gitoro conyene nimba arico conyene tubuze aho Burundi ntibuteye imbere nimba arico conyene tubuze aho Burundi ntibuteye imbere mu bintu byinshi cyane tubuzemo kimwe abari ko badukurikirana baraza kutubwira nabo ko bavyumva muri commentaire kuko ni yanzira turiko tugendamo yo kubwira ibyiza by'igihugu abantu babagiye batandukanye nubwo abantu bamaze kwicwa n'ibibi byinshi babwigwa rero dushaka kumenya mu gihe tuba tubuze ikintu kimwe mu bintu byinshi nibaza ko nko kurande rw'iwanje nibaza ko atabirebire na cyane cyane ko kitabura ngo ku buryo imodoka zikama nico gituma no shimira na Rigide zo kijya gihe umuriro utari uhari abari hafi telefone ntizazima hari ukuntu barungika basi na 20 minutes bagasharija abantu bagasharija hama bakagutwara barafise ukuntu babigenza kugira ngo amatelefone y'abantu ntazime rero mu ico gihe ivyiza ni kubivuga iyo bihari kandi birahari ego sakasesha rumuri ivyiza birahari kuko nta muntu yogoma mu bibi n'abantu nibaze baca ubwenge kabisa bona journaliste abarundi b'umutima ntabwo tuja dukunda gusevya ibindi bihugu abarundi b'umutima ndabivuga ntituja dukunda gusevya ibindi bihugu nubwo hariho ibifati ya mbere mu kwerekana yuko Burundi kabaye mu Burundi atakigenda bo intumbero yabo turamaze kuyimenya bo baba bafise intumbero yo kugira ngo bareme novuga ubwoba mu Barundi yego sivyo bateranya Barundi na leta yabo kumbure inyuma y'ivyo haba hari yindi migambi inyegeje inyuma baba bagomba gushikako yego ibi twarabibonye kenshi twarabibonye muri 2015 ingene ibitangazamakuru ahubwo ndagize n'ikindi nibuka bwana journaliste yego tubwire musisanguze urabona twakuze mu Burundi dufise ibitangazamakuru bike cyane gose warashaka no gushika n'uyu mwanya ibitangazamakuru novuga biri professionnel ni bike cyane sivyo hariho ahantu twakuze twabura inkuru dukura inkuru umurundi ico gihe atumva RPA wamengana umuntu yasizwe n'amajambere yego wasanga umwanya w'amakuru umuntu wese n'agatelefone uku kuri RPA abandi amaradio uku urushinge rutumbiye kuri RPA ntandi maradio twumva kubera ko RPA barakoze ikintu cyo kwikundisha abene gihugu inkuru zabo reka mvuga ko zari inkuru zisongoye kubera ko nimba hariho n'umubosi yakubise umukozi wiyo RPA yarabivuga igashiramo ibirungo byinshi yarabivuga yaramix mugabo RPA ntiyigere nta n'umunsi numwe yigeze ivuga umubosi yongeye umushahara umukozi yamenye ikiyiko yataye ikiyiko agashwana na shebuja canke na buja RPA yarabivuga ibi yarabivuga mugabo ahantu umubosi yaguriye impuzu umukozi nta mwegeze ibivuga sivyo ibiro ni ibintu byagiye biba tutigeze twigirako nukuvuga hamwe hariho ibitangazamakuru mu Burundi byereka bene gihugu yuko bibitayeho sivyo mu kubaha amakuru wamenga bene gihugu bakeneye kumenya ku mwanya ariko kandi byaba biriko birarema ikindi kintu mu mitwe yabo bene gihugu none kugira 2015 abarundi bahungire mu Rwanda na Tanzania mugabe igitiginya mwinshi bagiye mu Rwanda ntibyatewe na RPA nyene siyo yafashe ya mbere yariyo radio iri influwa yego ni radio RPA yanima imigumuko barayanima kandi baraje no ku matere ugasanga bariko baragendagenda mwabo bantu usanga nta kibazo barabyanima kandi nukuvuga bakanavuga ko abene gihugu batiye amabuye abapolisi abapolisi batera crimogene bagasemera nkaho umenga c'est fini ajya amabuye abene gihugu batera abapolisi namavuta baba bariko barabasiga oya umuntu ategeza kwirwanya twirengagije ko ari abene gihugu bafatanye inkoho
bariko barasaba abapolisi aba bose RPA yarasemerera urumva so bivuze ngo rero ni vya bindi rero byabandanije ni wa mugera wo kuva cagihe na nubu ukibandanya bajya abantu zubirabe nta ciza na kimwe bavuga ku gihugu jamais anokenka ego mu buto bw'ibintu nice ikintu rero twokora nk'ibitangazamakuru biba biri mu Burundi ndetse n'ibindi biba biri hanze y'igihugu ariko bikoreshwa n'abarundi bwana journaliste uruhara rw'umumenyesha makuru muraruzi sigo nje kubigisha sivyo igihugu kirafise ibyiza byinshi mu by'ukuri byo kurata byinshi je le répète nimba atagituro dufise wumve ngo turafise ibyiza byinshi byo kurata igihugu kiriko kirevoliwa kiriko kiratera imbere yego cyane hari ibintu bitangaje bwana journaliste mbabari ndakakubwire yego twebwe turi mu gihe cy'amatora sivyo yego twari tumenyereye mu bihe nk'ibi ubwoba mu bene igihugu ari bwinshi tanto hataje bamipanga haje n'abakatana inzembe abo bataje haje igihe c'amagrenade haje n'igihe cyo kunyuruzana iki niki sivyo aya matora yabaye hari ibyo bigeze wumva oya nta byabaye ariko muri Amerika umukandida ntibamurashe umukandida muri Amerika inshuro 3 bakwa kumwica nkabijya iyo biza kuba ku Burundi byari kugenda gute dufate iyo umukandida wo muri opposition bamura tureke no kumurasa hafatwa umuntu bavuga ngo agomba murasa byari kugenda gute mu Burundi nibaza ko bitari koroha bona journaliste ni mutahure yuko Burundi buri kurundi gwego Uburundi bwarateye imbere cyane gose yego abantu gusa ikibabaje nuko bakibwiyumvirira hamwe kera cyane uzutegure umunsi tuganire ku vyiza cyangwa se kuri kwiterambere Burundi bugezeko yego inze ndabereka ahantu Burundi bugeze nibaza ico mu kiganiro kizokurikira bwana mutama wacu nico kintu uzoca dukurikizaho kugira ngo abantu bamenye aho bavuye bamenye naho bageze yes kandi buriya mbabare gato nakavuge mbere ko tunarangiza kuko yego ndabona twakoze n'umwanya muremure buriya ubutazi iyo ariko araja ntayoba warubitse ubutazi iyo ariko araja ntazimira nagira niwe yozimira kandi utazi uri kuraja aho uja hose ni kuri destination urumva ubutazi ariko araja ntazimira akana kavuze kubera iki ubu benshi bari muri ngo imbona kazoza ya 2040 2060 yego ngo eske abarundi bazoyigerako tuzoyigereko cyane gose none twoyigerako gute tutayifise mbona kazoza ni vyiza yuko tuyigira ni tutayigerako tuzomenye tuti twananiriwe aha reka dukosorera tuguma tugenda nk'impumyi nk'intama zitazo ziko ziraja ego ibi rero ibi ni biriko birababaza abantu benshi cyane gose burya bakritika izi ngingo suko batabona ibyiza byazo ahubwo bariko bababazwa n'umuvyuro uri kurahaba cyane gose iciye kuri son excellence bariko babazwa n'umurindi w'iterambere karazina ku gihugu buriya uyu mugabo Neva yatangaje abantu benshi kandi bikora bucece yatangaje abantu benshi yateye inzigo abantu benshi bamuteza imitego itagira uko ingana bamutega iminsi urumva ariko kimya aguma progress kimya yego niyo mpamvu benshi gushika ubu ntibazi ahageze baraciyumvira hahandi kubera ya makuru bahabwa na babandi badakunda iterambere ry'igihugu ego murakoze cyane mu kurangiza ikiganiro turangiriza kwega jambo bwana mutama wacu bo navuze byinshi sindi bone ingenda birezima ariko kimwe gusa gihari nuko umurundi wese w'umutima agomba kwiyumvamwo ko igihugu kigomba gutera imbere kubera igikorwa ciwe aho yataye uruzo karahara mu ruganda ntibacura asivyo tugomba kwiyumvamwo yuko ari twebwe tugomba gukundisha igihugu cacu abanyamahanga cyane gose kuko bo bakira ivyo tubabwiye
kandi bo iwabo baba barahubatse. Niyo mpamvu rero tugomba kurata igihugu cacu kugira ngo tunakwega ingenzi baze barabubwiza bw'igihugu cacu. Igihugu cacu ni nyabagendwa. Yego. Turafise amariyo turistique menshi bakagomba kugendera. Umutekano ni wose. Yego. Tuvi buzimu rero tuji buntu dukunda igihugu cacu kandi tunagikundisha n'abandi. Reka tubashimire cyane. Ndagushimiye cyane nanjye mbona journalist. Dushimire n'abantu bari kubadukurikana bari mu mpande zine z'isi tubabwira ati ni ya ntego nyene yo kurata ibyiza by'u Burundi no gukundisha abantu igihugu na cyane cyane muze mugumane nacu ikiganiro uko umwanya uzozuboneka tuzokama twakibahaye. Murakoze, tubashimire ko mu bukurikira tuzobabwira ndetse ibintu babigiye bitandukanye bitatse igihugu cyacu cy'u Burundi. Nibaze ko ibyo mwabitwemereye. Nabikubwiye uzutegura ikiganiro twereka abantu ahantu Burundi bugeze. Yego. Aho iyo turiko turava twerekeza naho nyine tuhabereka. Yego. Ibyo nta kibazo kabisa. Murakoze cyane. Yego. Imana ikomeze kubahezagira. Urakoze cyane bwana journalist.